muri hanze y'igihugu abantu mwese mwacitse ku icumu uyu munsi turiko turibuka ko tumaze umwaka batumenyesheje ko genocide yakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 yaremejwe ko ari genocide yabaye. Ivyo byabaye itariki 20 Kigarama umwaka wa 2021. Mbere yaho Severe yari yaramaze kwerekana neza ko ibyakozwe yari ihonyabwoko. Hanyuma rero itariki 20 z'ukwezi kwa Kigarama niho abashinga amateka n'amashinga amateka n'inama nkunguzamateka bicara hamwe barabiraba neza baca barasinya baremeza ko ari ihonyabwoko. Rero kuva ico gihe murumva ko ku bacika cumu cabaye ikintu gishasha. Ubwo rero ni muri urwo rwego kubera ko haraheze umwaka ukwezi kumwe kuzaba wuzuye abacitse ku icumu twarafashe akanya kugira ngo turabe nibiki bimeze gute abacika cumu babivuga kwiki. Ni muri urwo rwego rero twarondeye abantu baza kuduteramisha. Turafise umudwaye tukunze kwita dwaye yitwa PATIRI N.Daniel araza kutubarira ibirabana no kunwanisha abarundi ari byo muri iki gihe bivugwa cyane i Burundi. Turaza kubona wundi mutumire yitwa Fédéric Ntiwibagireko nawe ni umuntu yanonosoye cyane ibijyanye na anthropologie ijyana n'ibirabana n'ibyashikiye i Burundi. Umutumirwa wa gatatu ni uwitwa Niyonkuru aba muri Amerika yanonosoye kandi abandanya yanonosora ibijyanye n'umutekano. Ubwo rero murabona n'umwanya wo kubaza ibibazo. Rero mu kanya gatoya reka tubashikirize ijambo. Mu gihe baza kuvuga barashobora kwipresenta mugabo mbere yaho reka dusabe padiri adushe mu maboko y'Imana. Urakoze Nestor ugira imana. Murakoze namwe mwaje muri kino kiganiro. Ndaramutsa abatumirwa, ndaramutsa n'abandi abatashoboye kuza ariko bazotwumva mu minsi iri imbere. Nagira ngo rero nk'uko abarundi babikunda dushira Imana imbere. Umukama niwe watumurikiye n'ivyiyumviro byacu tugiye gusangira gusabikanya bimurikirwa na mutima mweranda. Niwe aduha kumva ibintu bitagoye ibintu bitugora cyane kumva, niwe aduha kubyumva. Mukama ndagusabye uhezagire bano bantu baje bakwizeye. Bamwe dufise agahinda, abandi dufise ibibazo, abandi dufise abo tugomba kuvugira uko bababaye. Uduhe rero tuvugishwe n'umutima w'impuhwe, umutima wubaha, umutima umenya umuntu uko ariko nuko abayeho, ukamwubahiriza ukamushyira imbere muri byose kugira ngo nawe abeho neza. Turagusabye kandi ko ibibazo dufise kandi bikituremereye ngo tuje imbere tukabibonera inyishu nziza kandi yihuse, kuko abantu benshi bararemerewe baratakamba. Utube hafi nk'uko wagiye ubikora ku isi no mu bindi bihugu no mu yindi myaka. Uri Imana idahemuka, uri Imana yibuka abakene, abapfakazi n'imfubyi. Mukama utube hafi ku izina
rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Amen. Murakoze padiri kumuhezagiro muduhaye. Ubwo reka tuce dusaba umu expert Fédéric Nzeyimana aba muri Canada atugire ku muriri, we araza kutwereka neza ko genocide yoba yaremejwe. Ubwo rero reka tumuhe ijambo bwana Fédéric Nzeyimana, ijambo n'ijyane. Akoze neza wewe umpaye ijambo bwana Nestorius. Nateguye akajambo gakomeye kuko gerageza kumvisha ntuze abantu bose boba barakozwe ko nico cishabuye citwa ihonyabwoko yakorewe abantu benshi mu Burundi. Nshaka kubumvisha yuko hashobora kuba harabaye igitangaro mu Burundi, mugabo bamwe bashobora kuba batakibonye. Naho nagiye kurondera amajambo yo kuraba mbega umuntu yobumvisha gute ko habaye ikintu. Uburyo nafashe bwo kubivuga nagumye ndondera mu migani niyo nize. Hari umugani wa Samandari wa kera nahora numva, aho bavuga ko umugore wa Samandari yaribarutse, hama yibarutse baca anyurana n'umwana. Hanyuma Samandari acagira ikibazo cyo kumenya ati none ndatamba kubera navyaye canke ndagandara kubera napfakaye. Benshi abakozwe ko n'ibintu byavyo byitwa ihonyabwoko ry'abahutu turi muri ivyo, turatamba kubera twavyaye canke turagandara kubera nyahonyabwoko bishika no munsi ritaremezwa kandi ryari ryemejwe. Kuwa 20 Kigarama 2021 twaravyaye mu mwaka uheze. Harabaye igitangaro mu gihugu c'u Burundi, igitangaro ku bantu bose bavuka mu miryango y'abahutu, yakozwe ko n'icahavuye citwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1992 1973. Twebwe twama twongera imbere n'inyuma yaho kuko ico caha caradukurikiye kugeza n'uno munsi. Inyuma y'imyaka 50 rero abantu bamwe baboroga, abandi bakoma amarura, abandi batakamba, abari mu buhungiro, ari mu Burundi, abantu benshi batakamba. Bamwe urabiciwe abavyeyi, abandi abiciwe abavukanye, abandi abiciwe abajyango. Aho harimwo abomuwe mu matongo, hari abomuwe bagahunga bagakurirayo bakagorekwayo, hari abateshejwe amashure, hari abatwawe amakonti yo muri ntuze muri banke, hari abomuwe mu mazu, hariho abokerejwe abana ngo babarye nka za mushikaki. Bakaba ibyo byose, hari ibyo kwitwa abamenja, hari ibyo kwitwa abamayimayi, harimo n'ibyo kwitwa ko turi abantu twagombye twebwe nyene guhonya abatutsi. Ibyo byaha byose n'ayo mabi yose hari igitangaro Imana yarayikoze mu mwaka uheze mu nama nshingamateka bifatikishije icegeranyo cy'umugwi CVR. Byose ibyo byaha atana kimwe kivuyemo, baravuze ibintu byose byabaye kuri abo bantu kuva ico gihe gushika nino munsi ko ntibyaheze. Ibintu byose byabaye kuri abo bantu twabitoreye izina. Ibintu bitatu nivyo batoye. Ubwa mbere twabitoreye izina. Izina ryavyo icaha citwa ko kitari bwigere kivugwa ko kibaho mu Burundi, icaha c'ihonyabwoko. Ubu ico caha kuva kuri iyo tariki mu Burundi kirabaho. Kari hahoraho byo kwiba, byo kwicana, byo kugira gute, muga nta caha c'ihonyabwoko igihugu c'u Burundi cari bwemeze n'umunsi n'umwe yuko ico caha naco nyene kibaho. Kuva kuri iyo tariki baremeje ko ico caha kirabaho, kandi nico cabaye ku bahutu kuva 1942 1943 n'ivyakurikiye byose cari ico caha cyo gushaka guhonya abahutu. Icaha ca genocide rero kuva uwo munsi ubu kirabaho. Ica kabiri bavuze
baratomoye neza mu Burundi abo cakorerwa baravuga n'abantu bavuka mu miryango y'abahutu ni bibiri hariho icaha ihonyabwoko nambwa kabiri babikorerwa barabahutu agacabaho n'ica gatatu muri ibyo igitangaro ntibavuze gusa izina ry'icaha ntibavuze gusa abo bikorerwa baranavuze n'abarundi babikora bikorwa n'abarundi gusa bikorwa na leta y'u Burundi iyo nyene yategerezwa gucungira abo bantu niyo inigagura byaravuzwe neza ko ari leta y'u Burundi yo 72 leta y'u Burundi yo 72 twese tuzi ko yari yiganjemo abatutsi ibyo bintu nibyo byari byarananiranye kuvugwa mu Burundi kuva ico gihe ko habaye ihonyabwoko ko ryakorerwa abahutu kandi ko ryakogwa na leta y'igihugu yari yiganjemo abatutsi ibyo bintu ni gitangaro Imana yakoreye abantu bose babikoze gusubira kumene ku mutwe twibaza ngo vyari biki byakogwa nabande byakorerwa nabande kubera iki byakogwa kuko bagomba guhonya apana kwica guhonya abantu bose bavuka mu muryango y'abahutu guhonya mu buryo bwose hariho kuzika mu kuzimu hariho gukerera hariho kurasa hariho gutsindagira n'itingatinga hariho komora mu itongo hariho kubuza umuntu kwiga hariho gutwara amatungo yiwe yose hariho kumugira impunzi hariho kumugira umumenja hariho kumutuntuza hariho gutuntuza abana biwe ivyo bintu byose twabaye akagaye n'ibiki bitutse byose twishe byose bigamije icyo bita apana kwica icyo bita mu gifaransa détruire destruction mentale et physique hama rero hagaca tugaruka aho tugeze ubu ni Bwana Fédéric Nzeyimana murantuge sindabashe mu byo muvuga byo muvuga turumva bimeze neza cyane mugabo jewe nk'uwiciwe nk'umucikacumu nagira munyereke neza ko igihonyabwoko ryemejwe mwifashishije ibyo mwize mwifashishije amategeko kuko muhejeje kutubara ati icyaha cy'ihonyabwoko cyaremejwe jewe kugeza uyu munsi sindumva umuntu bagirije none hari ukuntu mwebwe nk'aba expert mwobyinyemeza ko ico cyaha ca genocide cemejwe ko ni mumpumurize nka kuko urabona nacitse ku icumu ijambo ryari nico cyane ni naco gikuru twagomba ko abantu benshi cyane abo byakoze ko bumva ikibazo ni kimwe mbega nyine ibyabaye mu mwaka uheze mu nama nshingamateka toshobora kuvuga atakwihenda yuko nyahonyabwoko byaremejwe canke biracari mu nzira canke bizokwikira igihe byarabaye canke ntivyabaye ku nyishu y'ico kibazo kuba cibaza nimba ihonyabwoko byaremejwe canke yoba ritariyemezwa rikiri mu nzira yo kwemezwa inyishu ni ego cane ihonyabwoko byaremejwe kuri iyo tariki ku buryo butagisubira inyuma hagacaba gusa tubisigura gute uburyo tubisigura twishimikiza ibikorwa ahandi mu bindi bihugu ingena amahonyabwoko yemezwa akarero ka mbere nshobora gufata naka hano muri Canada kubera aheruka kwemezwa ihonyabwoko byakorewe abo mu mugwi w'abahindi haciye imyaka 150 byagenze gute cyo kimwe no mu Burundi umugwi severe umugwi washinzwe kuri barashizeho umugwi uragira amatohoza asa neza najya yakozwe mu Burundi hanyuma urashikiriza leta yari yawutumye uravuga ati bya bindi byabaye ku bahindi twasanze navyo nyene byari ihonyabwoko kuva uwo mugwi severe ubishikirije leta ya Canada nta na kimwe yigeze isubira kuvuga
baciye bemeza ku bico gihe yuko ivyo umugwi washikirije nivyo nyene. Uko byabaye muri Canada ni cyo kimwe n'ivyabaye mu Burundi, umugwi severe ushikiriza inama nshinga amateka, hanyuma inama nshinga amateka ikavyemeza. Muga kugira n'inama nshinga amateka ivyemeze twarize neza kuraba igituma bavyemeje. Nguko uko babivuga usanga bikwiye. Bavuga bati inama nshinga amateka muri declaration bavuze, bavuga neza bati barafise ivyo wihweza kugira basinye ivyo vyemejwe. Bavuga bati turavye amatohoza severe ivuga ko yagize, urumva, tukaraba uburyo bakoresheje mu kwiga ivyo bize, cyo bita mu gifaransa methodology bakoresheje, hanyuma tukongera tukaraba ibyemezo bagiye barondera, ari Gitega, ari Muyinga, ari Bururi, ari mu Rumonge, ari mu Rutana, ari Bujumbura, ari Ngozi, ari mu Cankuzo, ari mu Ruyigi, ivyemero bagiye bazana, abantu babajijwe, amagufa yazuwe, inkuru, amafoto, byose dufatiye ku byo bitwa ko batuzaniye, byoba bikwiye kugira umuntu ashobore kuvuga, kubifata ku mwanzuro. Bavuga ibyemezo batuzaniye muri raporo y'ibihumbi 5 birakwiye kugira umuntu ashobore gufata ku mwanzuro. Hanyuma baca bavuga ati dufatiye kuri ibyo nyene babikoze, ibyemezo bazanye byose, intara zose bakwiye, abantu babajije, amafoto bafashe, bakaba batubwiye ko basanze hariho nyabwoko ry'abahutu. Avuga natwe bw'uyu munsi dufatiye kuri ibyo byose turemeje nk'inama nshinga amateka iserukira nshinga amateka na nkenguza amateka ni zibiri ziserukira abanyagihugu bose, turemeje ko ibyo severe yatuzanye ari byo. Kuva uyu munsi rero turemeje iryo zina nabo nyene babihaye ko ryari ihonyabwoko ryakorewe abahutu, rikorwa na leta y'u Burundi. Ico gihe yari yiganjemo abatutsi bo mu Burundi ba Micombero. Nta bundi buryo na bumwe bushobora gusuma ngaha bwo kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Hagacaza rero naragiye gutohoza kuza kuraba mu bindi bihugu naho ingene bigenda. Agenda mu Bubirigi, itegeko ryaho muraraba neza bakubwira amahonyabwoko yemezwa n'inama nshinga amateka. Inama nshinga amateka irinze yemeza ko irihonyabwoko ryabaye n'itabaye iwabo, nta munyagihugu n'umwe wo mu ico gihugu afise gusubira kurihakana, nta numwe ucuhanwa. Aho ni mu Bufaransa nagiye kurondera nico kimwe. Ejo bundi mu 2019 muri Amerika inama nshinga amateka amasena yayo yaremeje ihonyabwoko ryabaye ku banya Armenia haciye imyaka myinshi. Kuva uwo munsi igihonyabwoko bimaze kuvugwa mu nama nshinga amateka yabo, Amerika yaremeje ko igihonyabwoko. Ibihugu byose n'ubu ubu nyene turi ngaha mu Budagi, inama nshinga amateka ihejeje kwiga ko hari irindi honyabwoko bakoze gihe cya colonisation. Ubudagi rero bwamaze gutangura kuja kuraba ico gihugu, kuja kusaba ibigongo. Ngarutse ku gihugu ca Canada, uko kwisi gira ngo mwese murazi ikintu citwa papa n'ubukuru bwiwe. Ihonyabwoko ry'abahindi ryabaye haciye imyaka 150 muri Canada, ryagirijwe amasengero ya Ecclesia batwagwa i Roma, kuko nibo bari bahaye abo bantu bagira ihonyabwoko. Arico gituma bavuze yuko papa i Roma, Ecclesia Katolika itegerezwa kubisaba ku kigogo. Kuva bivuzwe, mwese mwarabonye amafoto ya Papa Francis afukamye ariko arasaba ikigongwe abahindi. Baca bamubwira ati apana ngaha gusa i Roma, bavuga uzotegezwa kuza kusaba ikigongwe uje kubibwira aho byabaye nyene. Mwaramubonye muri uyu mwaka ko yafashe indege akaza akamara iyinga aje gufukama gusaba ikigongwe ku izina rya Ecclesia Katolika kubera ivyo byaha byabaye.
ubwo burorero rero uburavye ugacufura byabaye mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi nico coba kibaye icambere ku isi conyine ihonyabwoko bwa mbere ryemezwa uko ryemezwa ahandi hose, bikemezwa n'inama nshingamateka inyuma yuko habaye amatohoza bavuga amatohoza akwiye y'umugwi severe uwo nyene washizweho na leta kugira ikora ico gihugu nyene ico gikorwa nyene. Hanyuma inama heje kubyemeza ikabiha yitwa leta akaba ari imara amezi 12 bitaravuga ikintu na kimwe ko ari byo canke atari byo, nivyo bayisabye byoroshe gusaba ikigongwe bikayinanira, gukura abantu kw'izina ry'ubumenja bakwimwe bikayinanira, gutangura gufata abantu bagirijwe neza uwo niwe yahambye abantu bangana gutya bikabananira gufata uwo muntu. Ni mu Burundi gusa ivyo bintu kw'isi yose, ni igihugu cy'u Burundi, ni leta y'u Burundi yonyene. Bwana Fédéric, murakoze kunsiguro muduhaye. Mfatiye ku byo muvuze ndumva ko ari genocide ko yemewe. Rero kubera ko urabona nk'umucikacumu jewe ndiko ndakubaza atari nk'umujournaliste, je ndi umucikacumu, ndakunda kurondera inkuru. Narashoboye kubwirwa ko i Burundi boba bafise ikibazo cy'uko mu gihe leta yosinya, sindiko ndavugira leta, ko boca bafise ubwoba ko bene amatongo badutwaye 72 imbere n'inyuma yaho, ko boca bavanamwe abarimwo uyu munsi, bikaba byotera ingorane mu gihugu, hagaca haza desordre. Rero uwo muntu abimbariye gutyo sikiwe nta gishu nari ifise. Nkawe w'umu expert en anthropologie, eske ico kibazo c'amatongo ntico bari cyo gituma badasinya? Mugabo nubwo nkuko atwemeje ko genocide yemejwe, abashinga amateka barayemeje n'inama mpinguzamateka, ariko rero leta niyo ija imbere igaca itangura kuko icyaha cya genocide kirahanwa, igaca itangura gufata gushengeza abagikoze, igaca itegura uburyo bufasha abantu bavanywe mu byabo. Urazi ko ni byinshi bikenewe leta yokora. Rero kuba bavuga ati abantu bavuga ko baba bafise leta ifise ubwoba kubera amatongo, wowe nk'umwanthropologue hari ico bivuga ko cyane cyane inyishu y'amatongo urarabona haraheze imyaka 50. Inyishu y'amatongo uburyo bwiza bwo kwishisha kibazo ni leta imaze yoba yanse gusinya. Cyambere nuko yanse gusinya kubera hoba hari ikibazo c'amatongo, nguko no cishura ihonyabwoko ryemejwe n'inama nshingamateka. Ikibazo ca mbere ca leta ntigishobora kuba ari ico. Bwa mbere mu gusinya, hanyuma kugira hace haza ivyo vy'amatongo ingene asubizwa. Amatongo ategerezwa gusubizwa. Dufatiye ku matongo gusa yibwe ico gihe, urumva se amatongo yibwe ni n'amatongo yakozwe ko ihonyabwoko, bishoboka ko adasubizwa. Udakuyemwo uwatwaye itongo ryitwa ko ryakozwe ko ihonyabwoko, ntibitanga gusa ko atagomba induru. Ico gihe leta ibifashe yonyine uruhande, ifatiye uruhande uwo yatwaye itongo ry'uwakoreye ihonyabwoko. Icyo nico cyambere gica kigwa ko imbere yo kuvuga ngo rikiragomba kugira induru, bwa mbere yacicika uri kuratabara abantu bivye amatongo kugira abahonya abandi. Niko hose buca babica. Donc ntibabyitongwa ariko arakora ikintu ciza, ariko arakora ikintu kibiko cabafasha uruhande w'abakoze amahonyabwoko muri ubwo buryo bwo gutwara amatongo y'abantu.
none agacaba rero hariho n'ikindi kibazo urantungereka ndaguce mu ijambo none ntimubona gukora umuntu mwitongo amaranye mu myaka 50 mbona ko bizotera ingorane we nk'umu expert hari ubundi buryo bwoba buhari bushobora gutuma abo bose ari abatwariwe amatongo ari abariyo bose bashobora kuba gutunganirwa rero uburyo bwinshi icyo bita guhana cyangwa gusubiza utanga indishi ntibitegereza kwitwa gusubiza amatongo yo indishi n'indishi abantu benshi baragenda ashitse bakamuha hande agatwara tugeza kumuha indishi mugo burimwo reka ntanga indishi yamanongere ndabikore neza ari nta numwe yavuze ko abantu bose bakuye mu matongo bagomba kuyasubiramo hari nabo bidashoboka mu gutegerezwa gutanga indishi ingana n'ayo matongo ikibazo ni hoba hari ubundi buryo bwo kubikora uburyo buriho iyo ihonyabwoko ryemezwa bakaba bose bazi uko ari ibintu bitegerezwa gusubizwa nico twagumye tuvuga kuva kera kubera icyaha cy'ihonyabwoko ari icyaha mpuzamakungu mu bisanzwe amakungu arafasha nyine kuza gufasha gutanga indishi amahera yavuye muri za ONU cyangwa mu bihugu aje i Rwanda ayo mahera kubera ikatova muri ivyo bihugu aja mu Burundi kuza gufasha kuri hayo matongo nga kubera atanumwe yigeze aza kuyasaba kubera batagomba gusinya nta mahera babaha ibintu byinshi byubatswe mu Rwanda byavuye mu ndishi amakungu yagiye abahubwira babafashe gutandukanya ibintu n'ibindi ivyo bintu bose ntibategerezwa gusubira mu matongo yabo mu gutegeza kumuhindisha bikwiranye ivyo byose rero urumva ikiguma gitangaza nuko nyine twe turazi neza yuko Nations Unies zica ziba impliqué cyo gituma nizo zisaba yuko amahonyabwoko yemezwa kugira ngo ahagarikwe mu ufata abantu hanyuma ukongera ukariha ibyatwawe iyo byemeje ko nta namwe bagomba kwihonyabwoko riba ku isi na hamwe nico gituma baraza gufasha no gutanga indishi ku bantu harimo n'ivyo byuko amatongo umuntu ushobora kumuha akaja kubaka ahandi ubu turi muri moderne itongo ryo mu haciye imyaka 50 n'abana bavukiye musanga ari ibindi bintu mugabo fumuha amahera akaja kubaka ahantu batiko turinjira mu miji inzu ingana niyo urumva bakeneye aho bagira gutyo donc ari uburyo bwinshi cyane bwiza bworoshe bwo gutanga indishi kuri abo bantu naho bari kuri ico kibazo c'amatongo ubu kibagora nyene kubera banse kwinjira muri iyo logique yo gutanga indishi ngo bagende baje gusaba mu nama mpuzamakungu babwira bino bintu birakomeye ni mudufashe tubikore mugabo udasinye ngo bashire ikintu gisinye bongere uco basabira kuri ico ivyo bibazo by'amatongo n'ubu biragumana none ubagumijemwo uko nyene bagomba kubikora ubagumijemwo none byishura ikibazo guteciwa kuko nivyo bari bakubwira rindira imyaka barakubwira ihonyabwoko ryose igihe ridahanywe ngo indishi zitangwe iragaruka ivyo bariko barakora bagomba kwihonyabwoko rigaruka uruvyumva umuntu umaze kuvuga ko ari ihonyabwoko bakaba bamutwaye itongo ryiwe bose bakaba bazi ko iryo tongo atampari zirimo ukarigumizamwo uwo nyene yishe nyene ryo akongera akarigumamwo uri leta ukumva we yogumamwo kuko ntumuhaye ikindi nuze cindishi uko uri kurategura ihonyabwoko rikurikira murakoze niba numvise neza no kuvuga ko ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkiguza amateka leta irashobora kubisinya ihejeje ikabishikiriza muri ONU hanyuma igaca isaba ONU ikayifasha wakoresheje ijambo ryitwa indishi igafasha gutanga indishi abantu babacika cumu ivyo bigakorwa batiriwe banagora abantu bari mu matongo ubu bamaze kwicaramo imyaka 50 donc numva iyo nyishu mutanze ni kimwe mu byofasha leta niyongere haki wanje nazijya ngorane za CNTB urabona yarakora igezeho barayihindura nuko babonye ko bitagenda
ubwo nibaza ko iyi nyishu utaze ishobora kuzofasha leta kugira ngo itere imbere. Hanyuma bwana Fédéric Nzeyimana, urabona nta expert en anthropologie dufise, uri muri bake dufise, uracafise iminota 10 yo kuba wogira ico wongera kuvuga kuri ibi bya genocide, inyishu wazishuye kugira ngo duhave dufata undi mutumire. Ubwo rero iminota 5 kugeza ku 10 urashobora kugira ico tubarira kuri ibyo nyene bijanye n'iyemezwa rya genocide. Ikindi no kumbwira ko ni kugira twugurura amaso leta y'ihonyabwoko ryamaze kwemezwa, leta yonyine irashobora kwita mu bibazo bikomeye kubera byemejwe, hanyuma nya leta ikanga kubikora ko ibyo abandi bakora y'amahonyabwoko yemejwe. Nakubwiye bimaze kwemezwa muri Canada, papa ubwo nyine yaciye afata indege araza gusaba igongwe. Hano leta ya Canada iriko iratanga amafaranga menshi ahabwa amakominote yakozwe ko muri ibyo vyindishi nyene, bagerageza kubaha ikintu kugira ngo nyabantu babatunganirize kanya bintu byabaye inyuma y'imyaka 150. Yo rero leta tuvuge yanse kuko byitwa ko babyemeje ntihagire ico bikora ko. Icambere ngomba kuvuga nuko iyo leta yonyene no kuvuga ifasha iruhande babo babikoze. Ivyo rero ntibishobora kuzana gufasha leta na gatoyi kubw'igihugu no kubwo ntuze politiki international, ko ni bibazo bikomeye atacu bikoze ko n'ubwo ico wiyagiriza. Ico ni cambere tuvuga ngo abari karakora neza abari karakora nabi cyane. Hanyuma uti gute kubera nyine byagirizwa leta, leta ya Micombero yabikoze iyo nimwe ico yakoze no kuri gitabo bantu. Leta ikurikira ko abagazi ico yabikoze nayo nyene ibandaniriza aho iyindi yakoze, yigeze igomba gutanga gukuraho ico kibazo. Yabuyoya nizo 10 navuze zose leta z'u Burundi zakurikiranye gushika niyo ko tufise no munsi, nguvuga habuze leta imwe gusa yiha guhindukiza ico kintu muri ubwo buryo tuko turavuga. Ku bwa leta y'u Burundi yitwa ko niyo yakoze igihonyabwoko, niyo nubu itararitorera umuti. Mu mwanya rero atacibirakora ngo utangure gutanga izo ndishi, yitwa ko iri kirabandanya yahonyabwoko. Ico ni kirego kizoyigumako. Bamenye ko ryari honyabwoko ukaba ari leta atariho bategezwa ko byagirizwa mu gashima kubigumiza gutyo, abantu kabareka bakaguma arabamenje, abantu kabareka bakaguma amatongo yabo nyine ntibashobore no kuyajamwo. Nukuvuga ni neza mu mategeko mpuzamakungu bakwita complicité de génocide, nta bindi niko byitwa. Nico gituma bitera bigora ntibitera bitanga ntuze uyibaza ngo abari karubaka igihugu cy'u Burundi abari karakibomo. Hamarena uruma twe tuca tugaruka no kuri iyi leta yakantu gusa kumbure niko nza guheza ngo nje mbiraza ko nuko ntuzeye kuri abo bantu byakoze ko cyane cyane twebwe abo byakoze ko twese turakwa dufise tuguma twibaza mbega ni yahe leta y'u Burundi izohava iza ico kibazo ikagifata mu minwe hanyuma ikadukura kwayo mabi yose. Hama rero hari haje nk'akantu kukugira ntuze kukwizigira yuko iyi leta ihari kubera twari tubonye nyene bariko barabivuga ko ikintu yuko ariyo yobikoze. Nicyo gituma yitwa ivuga ngo ni leta mvyeyi, leta nkozi, hanyuma ikongera ico kibazo c'ihonyabwoko tuvuge ikareka umuguse verika wika yashika ntari abigava bikwemetswa wamengira kirakora ico kibazo. Ubu rero ni bimwe ikibazo abantu benshi bafise ni ubu ku muntu byakoze ko umucikacu uwahunze uwo muwe mwitongo imfuvyi imaze imyaka ituratura ahantu henshi duze abantu bakererewe abantu hanyuma abakoze amahonyabwoko bari mu matongo y'abandi mu ngo 30 bamwe ngo nkanya wakira mu ngo 39 z'abantu akaba nubakirimo. Ibyo bibi byose uri umuntu wari uzi yuko twagiye turonka leta mvyeyi nukuvuga dutegera na nkozi izobikora ku ikintu urumva biraguha icizigiro. Hanyuma ubu bahejeje kuvuga
ivyakubayeko ababikoze byose bagaca basaba iyo yitwa leta mbyeyi na nkozi bati basinyire ubumenja bwaveko, basinyire amagorwa baveko kuva ino munsi, basinyire ntibasubire kwitwa gutya, ntibasubire komo, basinyire ko batigeze bagomba kwica abatutsi mu 1972. Ugaca iyo leta mbyeyi nkozi yinumira amezi 12 ku muntu byakoze ko shira mu bwenge wumve ibintu byose inama nshinga amateka yasabiye abantu byakoze ko nta na kimwe yumvise bishobora kwishura ko kibazo gikomeye gose. Ibyo rero ntibibabaza gusa, ibyo birahamba mu cobo. Akoze Bwana Fédéric Nzeyimana, ngira ngo tubashimire, mwadusiguriye neza, hanyuma murangirije ko muvuga ati kubona leta nta kigira gukora, reka dukomeze twizera nk'abacikacumu ko leta izobikora. Na nyabujya uhejeje no kubereka ko inama mpuzamakungu ibereyeho gufasha kugira ngo ibintu byakozwe muri tikiza abantu, twebwe n'itikiza abahutu, kugira bashobore gufasha mu gutanga indishi. Uburo leta turibaza ko izobimenya, none nkaba no gusaba nk'umuhagarariye collectif ntabwo kuzomenyesha leta iyo nzira bashaka batari bayizi. Bo rero reka dufatire ubundi mutumire, kuko watubariye ko iyo genocide yemejwe no gushengeza bica bikurikiraho, hanyuma ubu turafise leta itaragira ici bikorako. Ubu duca dufatira ubundi mutumire aza kutubarira ibirabana n'ukuntu amategeko yubahirizwa. Uwo mutumire nk'uko nabare yitwa Eliude niyo nkuru, aba muri Amerika, yanonose ibirebana no kubahiriza itegeko byo twita renforcement de la loi. Ubu rero reka tumuhe ijambo. Bwana Eliude niyo nkuru, karibu mutubarire uko namwe mubibona. Okay, mwaramutse cyane. Nanje banyita Eliude niyo nkuru ko mwamaze kwivuga, natwikanye cyane mu bijyanye n'impuze na kwiga amategeko. Ubu naho ndiko bikorana mu bijyanye n'umutekano w'isi na university n'amatandukanye mu kino gihe, nkurikirana gusa ibijyanye n'umutekano w'isi, itegeko ry'Afurika. Mu bijyanye na situation y'u Burundi, ikibazo cyane gikomeye cyo kutubahiriza amategeko. Iyo utubahirije amategeko cyangwa gukurikiza amategeko, bizana ingaruka mbi cyane ku gihugu no ku bantu bose basanzwe batuye muri icyo gihugu. Ubwo rero burahari byinshi cyane, nk'akarero nko mu gihugu cya Yugoslavia niko bacita, habayeho ihonyabwoko, bareka kurihana, bahejeje baretse kurihana mu 1999. Sentare mpuzamahanga bita ICTR ibona gushingwa kugira ngo ihane ababikoze, mugabo ku buryo batevye abahanwe nabo bwa mbere batahanwe nabo byagarutse bigarukana ingaruka mbi ku gihugu. Reka naho ngaruke cyane cyane kuri iyi sentare mpuzamahanga yitwa bita ngo Code Penal International. Iyi sentare isharije ku byaha birenga 4: icyaha gihohotera uburenganzira bwa kiremwamuntu, ihonyabwoko, ibyaha byo kwinjira mu bindi bihugu ku nguvu, bijya tuza kurabona mu buryo bwari iwacu, hanyuma n'ibyaha by'intambara. Iyi sentare bikurikirana ibyaha byose, ndetse biri no mu mategeko mpuzamahanga ko umuntu akoze jenoside ushobora kumuha ibihano bwa mbere, ibindi byose biza bikurikirana.
uhagomba ati kubera ko none ngombwa babihane hamwe n'uwo kwicara bakabyumvikana bikagenda neza kubera ko ari ngombwa cyane. Impamvu ya mbere ukuraho ikintu bita impunity, ni ukuvuga bajya abantu babikoze iyo baretse bagatembera mu ibarabara ntibyiza bo gusa generasiyo iri inyuma yabo izikurikirana ba bandi mu wundi mwanya utanze umwanya kugira ngo irinde ko bizosubira kuba. Ikindi kigira kabiri, hariho amategeko mpuzamahanga arengera abazitikiwe, arengera umuntu ukozwe kw'ihonyabwoko. Ibihugu byose ku isi byarasinye kwa aya mategeko. Rero n'igihugu cyacu nacyo kirimo bateza kubimenya ko nyine naho aya mategeko ahari arengera abazitikiwe. Hariho mbese n'umunsi mukuru mpuzamahanga usanzwe ukorera ibyo bintu nko mu kwezi k'umunani itariki 30 buri mwaka, amara umunsi mukuru mpuzamahanga urengera abazitikiwe. Impamvu ya kabiri tuza kubihana ni ukugira ngo abanyagihugu basubire kwiyumvanamo bemerane nk'uko byari bimeze bwa mbere. Iyo ubikoze uku amahoro arama urayabika, nta cyaha na kimwe muri make kiba gikenewe kugenda kidahana. Ibyo wakora byose wasaba imbabazi, wapfukama, ni byiza guhana, hanyuma ukagaruka ugati okay, nubwo wahanywe igihugu twese turicaye turaronsa umuti umeze ukuntu ikigongwe n'ibi mugabo process ya mbere yacu guhana no guha ubucamanza bugakora akazi kabo. Iyo utabikoze uko niho hamwe muhora musanga amasentare mpuzamahanga yinjiye kujya gufasha kubera ko yabonye ko amasentare y'igihugu adashobora guca izo manza. Rero biciye muri ka kanama kajejwe umutekano ku isi bashobora ati genda mufashe hariya hantu. Uburorero ni bwinshi, hari aho byagiye biraba, harimo ndetse na sentare z'u Rwanda baragiye bafata abacamanza bo mu Rwanda bakeyi bacana n'abacamanza mpuzamahanga kugira ngo bace urubanza rwari hajya. Rero sinumva ko bitegerezwa gutandukana n'u Burundi kuko amategeko mpuzamahanga namwe cyangwa amategeko mpuzamakungu namwe ayakoze mu Rwanda, ayakoze muri Sierra Leone namwe n'amategeko kuri icyo rero cyo guhana ndiko nibaza novuga nkageza kiretse nimba ufite ikindi kibazo kanaka ndagifise nk'umucikacu munyene mu misi yaheze abatwara i Burundi ikibazo ndakibaza kugira amenye abatwara i Burundi harimwe bavuze ati abishe abantu abakoze genocide benshi barashaje, kandi nivyo benshi barashaje. Nyabategetsi bavuga gutyo bashaka kwerekana ko batoshengezwa. None mwebwe mu byo muhejeje kuvuga muravuze ko ikintu cya mbere no kugira impunity, abantu bagahanwa ku makosa baba bakoze, ati ibyo Uburundi bwarasinye ku masezerano abigenga. None rero nka mwebwe mumenyereye gukurikiza amategeko mu gihugu gikomeye nka Amerika, ico kibazo c'abantu bashaje babikoze kuri mwebwe mubona mwotekereza ku buryo bunyuranye n'indongozi zivuga gutyo? Ego murakoze neza cyane ikibazo murakoze kumbaza icyo kibazo. Hariho ubwoko bw'ibyaha bugenda butandukanye. Hari ibyaha bifise umwanya kanaka, ujya mwanya ugeze ibyo byaha ntibitandukanye kubera ko biba byarenze umwanya wo kuhanirwa. Hari ibitwara nk'imyaka 15, hari imyaka 15 bivana n'ubwoko bw'ibyaha. Ariko ku mategeko mpuzamahanga icyaha kijyanye na jenoside gikwije amategeko abiranga, kuvuga
uwagikoze yagombye kwigasira ubwoko bumwe, akagomba gukurikiza gufata umugwi w'abantu kanaka akawukura hano akawutwara ahantu kanaka, ubwoko bumwe kuva muri iyi ntara akawukura muri iyi ntara iyi, ariyo ntumbero gusa utumbereye. Iki cyaha mu mategeko mpuzamahanga ntigifise time limit, ntikigira aho gitezwe guhana. Umuntu yaba afise imyaka 100, yaba afise imyaka 150, yaba afise 10,000 atezo kwihanirwa igihe cyose yaba akihari cyangwa atabagera, ndetse n'aho yarapfuye barakimwagiza ati yarakoze ihonyabwoko, ntidushobora kumucira urubanza mugabo ihonyabwoko kabisa. Icyaha cy'ihonyabwoko rero ntikigira umwanya wo guhereza ko naho umuntu yaba afise imyaka yose afise agitambura akiri muzima araza akakimbere bitaro. Byiza no basaba ko mwogira interano muhaye leta y'u Burundi mukabumvisha ko bakabimenya, kuko umuntu yungura ubwenge buri munsi, bakamenya ko imyaka umuntu aba afise ataco ipfana n'amabi iyo yarakoze, cyane cyane iyo ari ibyaha mpuzamakungu, ibyaha bijyanye na jenoside. Hanyuma namwe rero nk'uko twabikoze ku bandi, murafise iminota 5 kugeza ku 10 yo kugira mugire ico mwongera ko kubyo mwadushikirije mu rwego rwo gufasha igihugu cacu abatwara, kuko munyemereye gatoya bibakundiye abanyagihugu abarundi barafise imvugo ivuga ati ayo makungu natuveko, ayo makungu natuveko, twebwe ntituri muri CPI. Rero nka wewe nka mwebwe ubona mukurikirana iby'amategeko byo kubahiriza amategeko mu rwego mpuzamakungu, urabona ko mwe mugeze kure, murazi ibintu n'ibindi. Rero nawe mufise icyo mwoshikiriza abanyagihugu, indongozi, ubu n'umwanya wanyu. Murakoze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Sinza kuvuga byinshi ngo nivange n'ibijyanye n'ukuntu igihugu cyacu cyo kurangura imigambi yacu, ndaza guhagarara cyane bijyanye n'amategeko twese duhurirako, ndetse isi yose iteza gukurikiza. Nta byinshi nzi mu bijyanye n'amategeko y'igihugu cyane, mugandazi bitari bike byahondi, ndetse n'amategeko n'ibintu bike mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Reka tujye kuri iyi sentare, umengo nimara gutahuye neza mu bijyanye n'iyi sentare. Iyi sentare ni sentare international yashinzwe mu 1990 mu ntumbero yo gukuraho ibyo bita impunity. Uvuga nta n'umwe ari muri iyi sentare ari hejuru y'amategeko, yaba perezida w'igihugu, yaba umukuru w'igihugu, y'abandi uwo ari we wese. Iyi sentare yamufise jurisdiction, waba urimo muri groupe, waba uri etat membre cyangwa utari membre yayo, ni sentare international. Gusa ifise uburyo ikoramo. Uburyo bwa mbere ikoramo, ikorana na sentare za kiriya gihugu gisanzwe gifise ibibazo. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hakaba cooperation hagati y'ibihugu bibiri, sentare na kiriya gihugu igakorana n'igihugu gacu. Rero tugomba kuza kuinvestigate tohoza hano bijyanye no kurengera ikiremwamuntu. Iyo igihugu cyase cyavuga ati twebwe ntitubemera ko tuza tuzobikorera hano, baratanga umwanya kanaka bakaraba ko igihugu kiriko kirakemura ibyo bibazo. Mu gihe igihugu cyase gukemura kiriya kibazo, iyi sentare kirungika ibyo bita referral mu kanama mpuzamahanga kajejwe umutekano ku isi. Kavuga ati turafise ibyaha tugomba gukurikirana hanaka, ariko twarabuze ikibazo. Iyo akanama kajejwe umutekano ku isi kakavyiga kakaraba ko by'ukuri ibyo bavuze bifise ifatiro. Iyo basanze bifise ifatiro, akanama kajejwe umutekano ku isi gaca karungika turaguha uburenganzira bwo kugenda kuranga ikibazo kiri hariya.
bafise rero ubu budahangarwa buhawe n'akanama kajejwe umutekano ku isi bushobora kubankira. Iyo ubankiye baca bakora ibintu bikurikira. Icya mbere baca barungika inteko mpuzamahanga zo bita peacekeeping, kuvuga bibona ko umutekano uhagaze neza mu gihugu. Ibigira kabiri ari mu gihugu cyo mu ntambara baca barungika bakora ibyo bita peace enforcement, kuvuga enforcing amategeko. Nihazi tubona hacaza n'ibintu by'ibihano, bagaca banukiramo abasirikare ba ONU bagaca bahabwa ubudahangarwa bavuga ati mu gihugu hari gukingira abantu mutewe muteza kwivuna. Barabikoresheje muri Congo mu minsi iheze sinzi mwabibonye, aho indege zawe zagiye mu kirere zirafasha gutabara abantu. Ubundi buryo bugira kabiri ni uko baca bagenda muri Assemblée Internationale bakakwita nk'umuntu utubahiriza amategeko ndetse ugatakaza position y'intuze kuri stade international, kuko umuntu utubahiriza amategeko hariko ibihano ariko kirakiye. Umundi mwanya mbere bakagucafuza n'ibindi bihugu bihande ya n'umucriminel nta nyemwe. Ubwo n'uburyo bumwe iyo rero habaye ko kumvikana hagati y'amasentara abiri mu ntango iyi n'irya sentara bagahuza baraza bakagira investigation. Icyo ndabakundira si investigation y'uruhande rumwe gusa, bakora investigation kuri uru ruhande bakongera bakagira investigation kuri uru rundi ruhande. Kuvuga nimba ari abakristo baragize ikibazo mu Batutsi baragenda bakurikirana Abatutsi, nimba bavuga ati hariho ikibazo cyabaye mu Bahutu baraza bagira investigation mu Bahutu, ni ukuvuga bagakurikirana bava bahise abantu bafata. Aho gusa igihugu kitezwa kuba nimba cyo kwemera kumvikana nabo, aho kitezwa kuraba ni kuraba umwanya bakora amatohoza yabo, ni guhera ryari gushitsa ryari. Nibuza ko bikenewe ko kubabuza nta gihano, waba urimo canke utaburimo niko n'ishirahamwe n'intuze internationale, waba urimo canke utarimo baragukurikirana uko zigenda kose. Kandi aba ntibafata ibyo musega wo kwibarabara, bafata abantu bakuze hejuru, bafata abo mu rwego rwo hejuru bagiye batanga amategeko nibo bariko barakora cyane cyane. Nta buryo bwo kuyibuza buhari, nta buryo na bumwe bari bwo kuyibuza, nta n'ibyo washobora. Ko bikoze igihugu cyawe gisubira hasi kugeza kuri 50 mu myaka 50 niho gisubira kure. Ariyo mpamvu mwabonye muri Kenya cyaje mu 2008 Kenya yagize ikibazo baraharira, perezida Obama araja kwitaba urubanza. Nta yindi ngo kuba bushize ku bihano by'ubukungu batuzigira, nta bundi buhanga ngo kwise wahendagije cyangwa wagira nta buryo bwari ushobora kubikorera. Gusa ibibazo by'i Burundi byariraye byamaze igihe kirekire cyane. Sinumva ko hari agakete nabonye gaca ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko bagize amatohoza guhera mu 2015 kugeza n'ubu. Sinumva ko gutorera ikibazo c'intuze c'akarere ko mu Burundi ari guhera muri irya myaka bavuze mu 2015. Bari bakwiye niba by'ukuri ko bakumvikana hagati ya leta n'isentare bagasubira inyuma, yita bagahemura 93, 98, 72 banabishatse mbere bakavuga imbere rero nimba ko bahanze nimuhere igihe ahabaye ikibazo, hanyuma baduge bahera ngaho nayo ubundi nta mpinga bari gukora. Murakoze Bwana Eliud, niyo nkuru. Turashoboye vraiment kugira icyo tuvanye mu bintu uzi, mu bintu ukora. Niba nabyumvise neza, donc Burundi ni byiza ko uja muri iyo diplomasi, ahubwo bugasaba ko CPI yohera mu yindi myaka ya mbere 72-73 imbere yaho za 68 kuduza. Ko ariho ibyo bica biza kutwereka umunsi Nzeyimana Fédéric yarigeze kuvuga ko mu gihe
bokwemeza iyo genocide yamaze mu gihe boshira intwaro hari uyu munsi yoshira imbere iyo genocide yamaze kwemezwa n'inama nkenguzamateka hamwe n'inama nshingamateka ko navyo byofasha kuri leta iriho ubu. Donc ibyo biciye ibyo uvuze biciye binyereka ko Fédéric Nzeyimana yari yatekereje gusumbya. Ubwo rero muri make ko nyene mushobora kumpa nkagatumbereza nyene uko kavuze kuri abantu bakumva nkuko munganira ku gomba aza kugaruka yongere wenyene akoresheje amategeko aze kongera kuvuga nyene gituma ibyo by'ihonyabwoko 2022 ariho ubwo buryo bwonyene bwo kugaruka kuko bazotegezwa kuja kwisigura bazotegezwa yabivuze. Igituma nabivuga ngarutse ko abacikacumu bwa mbere nagomba kubanza kuvuga yuko ico kibazo cimanza zuguruwe mu nama mpuzamakungu CPI sigishasha ni ibintu bimaze imisi ngaho twe tubizi kuva mu 2020. Hanyuma ico gihe jene naronse inkuru nasomye inkuru yuko nduze hariho amadosiye y'abantu b'abategetsi bo mu Burundi 200 abategetsi amazina y'abategetsi bugururiye amadosiye ashika ku 200. Murumva ko ico giharuro ni kinini gose kuburyo je byanteye n'ubwoba. 200 muri CPI ibyaha by'agahomerabunwa naho genda bivuga ndabigarukana kuri genocide ni muri byaha bitagirirwa ikigongwe by'agahomerabunwa. Turi natwe tiko turavuga ama genocide yakorewe abahutu twagomba ko yemezwa akaja kuri leta z'abatutsi zitwa ko zabivuze. Icyo twe twatwipfuza ico gihe ni bobo barahavuye igituma nabivuga gutyo ni bande bo baratwaye baruguruye ayo madosiye mu nama nshinga CPI mpuzamakungu ya CPI mana vyaha ugiye kurikije kuri bivyo twatubaye ko ivyo Burundi haraye hamenyekanye ko habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu rikorwa na leta z'abatutsi. Haca hazamo ko joge nabivuga abo bitwa ko batwaye buguruje amadosiye y'abategetsi bo mu Burundi bashika 200 mu nama mpana vyaha CPI bategeze kuri twebwe ni bava kubera abategetsi batwara ubu butwa ko ari abategetsi bavuye muri CNDD-FDD bagiye kugwana bakagaruka. Uza gusanga ugarutse kuri ico kiba c'ihonyabwoko ababitwayeyo nabo ugiye neza ugakoresha igihonyabwoko cyo 2022 uza gusanga bari muri abo bamatanye nabo bakoze ihonyabwoko ryo 2022. Naho rero twaciye twandikira tumvise ibyo 200 turagira ubwoba bwa mbere turavuga ibi bintu bo babishikanye mu nama mpuzamakungu nga natwe ariho twagomba ko hajaho nyine ico kibazo c'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mugafi kwa twarabuze twebwe leta igitwaraye bo rero babishikanye ubwa mbere mu Burundi bibaza ngo kubera bavuye muri iyo nama mpuzamakungu yuko hari wari yababwiye ngo umuciye muvamwo ntawe uzobakurikira. Nico Erihuda yaje kuvuga uvamwo canke utavamwo iragukurikira kuko ntibakora ngo nukuri mu canke utari. Ico yakivuze neza. Ngiye gusoma kubera ico gihe umukuru w'umugambwe Variste yaciye ambaza ndabira ndasoma neza ku rubuga rwabo nsanga biranditse neza yuko Burundi nubwo bwavuyemo byari byanditse neza nubwo mwavuyemo muri CPI ibirego byaje imbere yuko muvamwo noneho biranditse niyo mwoba mwari mukirimo cyangwa mutarimwo amategeko haranditse ko amarticle ya naya yose aratuma turabakurikira nta na kimwe gihagarara. Ico ni kimwe biboneka yuko bari bavuye muri CPI bitwa ko bagomba guhunga ivyo bihano mu bwako bw'amategeko mpuzamakungu nta buryo na umwe ushobora guhunga ivyo bihano. Ico ni kimwe. Hanyuma ica kabiri kwari udashobora nsanga n'abajije batatu bazocira imanza
Burundi ayo madosiye baramaze no kubashiraho n'izina uyu ni president w'imyaka bose barabishira byo byose ndabifotora ndabirungikira umukuru w'umugambwe ntiyari bwabe president agacaba rero nkuko nyene irihudi yabivuze ko nta na kimwe kuri iyi mitahe yagiye mu nama mpuzamakungu abo byagirizwa mu Burundi bazotegerezwa kubifatirwa nibyo rero byahureranye n'iki gihe hacaba rero ikibazo gisana n'igiki bashobora gukora ni bimwe byo gufasha igihugu n'igiki bokora umuntu yagutwaye mu nama mpuzamakungu kandi ukabuze kwizo manza zizocibwa ubu turazi neza kwizo manza zizocibwa kandi zocibwa abategetsi abanyene bo mu Burundi mu bihumbi 2000 hategezwa ko harimo n'izina ry'umukuru w'igihugu si benshi bagomba kubivuga kubera baravuze n'amazina ntayo tuzobabwira muga mu bihumbi 2000 hategezwa ko harimo abaministre benshi hategezwa ko harimo abasoda benshi harimo abapolisi benshi abategetsi benshi batwara mu Burundi mu bihumbi 2000 harimo abantu benshi harimo n'umukuru w'igihugu n'ubwo benshi batagomba kumuvuga bose bashobora kuba bari muri ayo mazina ibihumbi 2000 ubu mu nama mpuzamakungu murumva n'ikibazo gikomeye gose naho rero twebwe nk'abacika cuma tuca twibaza ibi byose bishitse kubera ikibazo c'ihonyabwoko cyo 2022 base kubyemeza ngo abari bo batwara ivyo bintu mu nama muri ONU no mu nama mpuzamakungu ni kuko ari gusanga bamwe muri abo babitwaye bagirizwa muri ivyo twariko turavuga vy'ihonyabwoko cyo 2022 kuko twe turazi neza ko hereye mu 2022 yarabandanije uko ntuzeye irihute yabivuze nimba ababikora bari muga barafise abana babo ihonyabwoko ntigigeze rihagarikwa ihonyabwoko ridahagaritswe kuvuga ntigigeze rihagarara ibyo byose ubisoma neza uriko raba ihonyabwoko si ukwica gusa ni byaha byose bimatanye harimo kwicira hejuru gukura mu matongo byose babyita izina rimwe n'amahonyabwoko nimba kwica byaraheze no gutabantu mu binogo ivy'amatongo twariko turabivuga ntibyigeze bihagarara no ihonyabwoko ryacabananya kandi byumvikana neza kubera iki kubera nta leta nimwe yigeze rihagarika kandi ibi byagomba bitangure kuva kuwa 20 Kigarama 2020 ubwa mbere byari kuvyita izina carabaye ubwa kabiri kuvuga ko ryari ihonyabwoko carabaye ubwa gatatu kuvuga ko byakogwa na leta carabaye ure ico tubuze ni leta ibifata ku mwanzuro wo kubihagarika iyo dufise ubu byabaye ko byose bayibwiye yanse gukora ivyo bayisavye byose byo guhagarika nyakintu hama muri uwo mwanya nyene itarabikora uce wumva ngo imitahe mu nama mpuzamakungu yashizwemwo na bamwe muri abo nyene bupagiriza ihonyabwoko ryo 2022 nibo babatwaye hariya urumva twebwe nk'abacika cumu yo leta twariko turayifasha gose kuko ubu leta y'u Burundi ni biradiri bari mu ngorane zikomeye igihugu kiri mu ngorane zikomeye gose kuva ivyo bintu bivuzwe ko bimeze gutyo bisibeshe babibona gusa n'abacika cumu twebwe twigorewe igihugu bukiri mu ngorane zikomeye cyane ihonyabwoko ryabaye itemetse hanyuma gushikaho wewe nyene wategeza kuryemeza niwe uciye uca iyo wategeza gutwara abandi n'ikibazo gikomeye gose murakoze kuri ibyo mwongeye ko bica byumvikana cyane hanyuma rero nkuko mu bivuze bwana Fédéric Nzeyimana ko mufasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi cogorore ati rero ibyo dufasha leta nayo yari kwiye gukora akazi kayo turizera ko ibyumva ko abacika cumu nk'abacika cumu mushoboye kuyereka uburyo ishobora gukora ku rwego rw'u Burundi ku rwego mpuzamakungu mvuze ibyo Mutama Eliude yavuze ubwo rero ndibaza ko nabonye kuri forumu yacu ariko abantu bo hirya no hino bizobashikira reka rero tubandanye tugende ku umutumira agira gatatu ni Padiri N.Daniel aradutunga tumuhaye ijambo nyuma ariko nawe arafise ijya minota namwe mwahawe ijya 33 rero Padiri ni umuntu wa mbere
yahezagiye ibikorwa vya mbere by'abantu bishize hamwe bavuga ati oya twebwe turabacika cumu ntawe utuvugira. Ico gihe havuka collectif mu mwaka wa 2013 padiri niwe yaje guhezagira. Hanyuma rero aravuga ico gihe yavuze ati iyo ubabaye ni byiza kuvuga, ati bifasha imitima gusana imitima. Rero ni muri ubwo buryo ubu turi imbere ya genocide yemejwe na mashinga mateka ni n'amankinguza amateka na severe ubwayo yayibibonye kare. Turi imbere ya ko amategeko akurikira iyemezwa ya genocide, ibijanye na genocide bitarakogwa. Hanyuma ubu tukaba twumva i Burundi hari imvugo mu masengero, ndavuga cyane cyane Kiliziya Katolika, bavuga ati nukunwanisha abantu. Hanyuma rero ko tugira Imana twaba dufise umupadiri azi ayo twagowe, twamusabye ko yogira ico adukebuye muri uko kunwanisha. Bivuga iki kunwanisha abantu? Kugira ubanwanishe nuko abariho wakoze icyaha n'uwagikorewe. Ubu rero turamaze kumva, hanyuma umuntu akemera. Ariko rero jewe nk'umucika cumu sinigera numva uwemera ko yabikoze. Rero bica bingora kumva hari imvugo yitwa kunwanisha. Rero kubera dufise umu expert cambere amaze imyaka myinshi ari umupadiri, yaravyize, yarize kugira ikigongo. Reka rero tumubaze twumve we uko abibona, ko nawe ivyo abona byogira ico bimariye igihugu. Nkuko twatanguye tuvuga iki kiganiro ni kugira ngo dufashe igihugu, tuvuga ngo dufashe leta, no kugira ngo dufashe igihugu turabe ko cokogorora. Mutama Padiri Abe Padiri Daniel Nahimana, ijambo ni ryari? Urakoze Nestori, ariko murantunga gato umengo Matayo hari ijambo yari yasabye. Matayo ari hafi? yakufye telefone ego ndahari. Wari wamanitse akaboko? Ego hariho ibibazo bibiri nagira mbaze aba batumire bahije kuvuga. Mbanje kubaramutsa Frederic na Elhood. Ikibazo ca mbere nagira mbaze ndakibaza Frederic, hamisha kabiri ndakibaza Elhood. Nk'umucika cumu nakozweho kandi nababajwe n'ibyabaye ku bavyeyi banje n'ubu bikiriho. Nagira mbaze Frederic arongoye urunani rw'abacika cumu collective, ko muri abahinga mu vy'ihonyabwoko kandi mukaba muhagarariye abacika cumu bo muri mu 1972, mukaba muzi ko kuba muri 72 kuva muri 72 gushika n'ubu abahutu bacitse ku icumu babuze gihoza, bakaba batabona ico bazoraga abana babo. Narirya amatongo n'imiduga vyabo vyanyazwe, bagasongwa no kwama babona ivyabo birimo abandi. Mwodukundira mukadushiriraho ikiganiro ca burindwi, mwoza murategura kuri audio canke ku maradiyo yumvwa n'abarundi, hakaguma humvikana abatotejwe bakicwa na leta y'u Burundi, n'ubu iyo leta ikaba itemera ko ico caha yagikoze, kandi inama nshingamateka na nkenguza mateka baravyemeje ko leta y'u Burundi yakoreye abahutu genocide mu 1972. Mwodukundira ivyo bintu bikama byanyuze ku maradiyo, kumbure
tukaraba yuko yogera igihe kubera ayo marira yama burindwi aca kw'iradiyo kandi yitwa leta mvyeyi ko yogera igihe kumbura kumva ako kamo n'amakungu agafasha kugira ngo abo bantu barira guhera mu 72 bagarukirwe. Ikibazo kigira kabiri nagira mbaze Lihud nk'umunyamategeko, mbe leta yarakoze jenoside, inama nshingamateka na nkenguzamateka bikaba byarayemeje, mugabo leta ntibyemere nk'uko byagenze mu Burundi, igahakana ico caha mu kutagira ico ibivugaho canke icikora. Abacika cumu nta hantu bo kwitwarira leta kuri ico caha? Murakoze. Padi urabanza urindire gatoya bishure kuri inyishu yiwanje ziroroshe. Yambajije ikibazo yuko ntuze nka abakuzwe ko boshobora kuronka ahantu uburyo tupanga ntuze ahantu baza baravuga kugira ngo ikiganiro ca burindwi. Urumva rero ico kiganiro ca burindwi ni ikinyene catanguye no munsi bagihaye ya Mungu ine kandi twaguma nyene abacika cumu. Uraraba neza kuri invitation abaci ibi bintu hatumiwe abantu bose byita ko vyakozwe kugira ngo aze kuvuga. Bwame no gufatira kuri ibiganiro bino ni ico ciyumviro cabo twagomba kugira mu buryo mugabo dufise. Donc ni ego saha gusa naho twebwe tuvugira mwatri ko turarondera n'ayandi maradiyo n'ibindi biganiro byinshi ntuze biza gushigikira ibitiko turavuga, ndetse ibyo twe tuvuga n'ubu azoja ku rubuga rwa Kabaza, hariho amaradiyo ya WhatsApp ntuze twasabye yuko bavuga ibinyene mugabo bashobora kubaza abantu bakabivuga. Twe twagomba muri iyi misi ya Mungu ikurikirana muri aya mayinga akurikira ukwarane gushika ku itariki ya 20 havugwe nyene ibintu byinshi kandi bivugwa n'abacika cumu kandi mu mpande zose. Ni ukuvuga rero ikibazo cawe ni ego, nivyo turiko turakora. Abagomba kuza ko kwa Mungu baraza ngaha kandi wari wese avuze ati naje ndafise ikintu agomba kuvuga no kutubwira gusa tushaka tumupanga mwubwo nyene. Murakoze. Monsieur Eliud. Kandi ndagushimiye cyane Matayo na Christian kuzakubaye kandi byatubaye twese. Ikibazo cyawe nimba nagitahuye neza abagije ati ko leta ko inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka bemeje ko ihonyabwoko ryabaye, hanyuma kumbure bikanana na ko leta isinya, hari ukuntu twebwe nk'abacika cumu natwe twokwitwara cyane hariho iyindi option y'iwacu twebwe nk'abacika cumu dushobora gukoresha kugira ngo twitware? Inyishu ni ego, kuko umuvitime wese arafite uburenganzira bwo kwitwarira leta cyangwa umuntu ndetse n'amahanga binashobotse ko witwarira na ntuze international nazo kabikora. Ndaguha akarorero koroshe kugira ngo mbone ko bishoboka. Abantu batwaye imanza muri iyi sentare bagiriza ko habaye akajagari mu bintu nakangahe sentare bikoze. Byakozwe n'umuntu yumva ko mbere yababaye afite ibyemezo kamba yumva ko muri boshize urubanza, uwo wese ashobora gushinga urubanza muri cour internationale. Hanyuma ku bijyanye ko leta hari ikintu ikora, ubundi amaleta agenda afise ukuntu akora ibintu. Hari igihe abikora ku neza yayo cyangwa akabikora mu kwiyononera yonyine. Muri iyi kesi kuri iki kibazo nibaza ko hariyo mpamvu wese iyi kesi uru rubanza hano kubera ko barananiwe gukemura ikibazo cy'ubwa mbere, aba bandi nabo bagize ati reka muri make amajambo make yes bashobora kwitwara wari wese bashobora gutwara urubanza muri nzego internationale. Watubwira aho ko kwitwara? Aya masentare menshi, isentare dufise ubu ikomeye ni ICC canke CPI, niyo sentare isanzwe bihagarikiye amategeko mpuzamahanga niko novuga. Hanyuma muri ONU kandi barafise icyo bita Human Rights Watch, iryo shirahamwe ry'ubumuntu naryo rifise sentare isanzwe ikurikirana ibintu bijanye n'agateka ka zina muntu, nabo basanzwe bafise sentare kanaka
canke bagufasha gufata amakremu yawe watanze bakayaruka mu sentare mpuzamahanga yose atandukanye. Murakoze. Akanyuma rero nagira murantunge, nagira nsubire kuri Frédéric arongoye urunani rw'abacikacumu ko ari we ari imbere aba bantu barira bamaze imyaka 50 irenga barira, mbe yofasha kugira ngo ivyo birego no gushikiriza ihonyabwoko abarundi abahutu bakorewe mu 72 kugira ngo bishike muri izo sentare bamenye ko hariho ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, bityo noneho nabo babibaze ko leta yatereye agati mu ryinyo kerekana ko atagushaka canke kwita ico kibazo ifise. Inyishu iroroshe ni ubu ntituramenya neza yuko ntuzeye leta itazohava bisinya, nico gituma ibiganiro twabishizeho twe twiha itariki yo gushika ku itariki ya 20 igihe hemezwa yuko habaye ihonyabwoko kuri twebwe, kemezwa ko ryakorewe abahutu, bikemezwa ko ryakozwe na leta y'u Burundi, hanyuma inama nshingamateka igasaba iyo leta nyene kudukorera ibintu vyose byo twari dukeneye, dukura kumenja barakidusabiye, kudusubiza mu bintu byacu barakidusabiye, kuduha umunsi ukwibuka abantu bacu barakidusabiye, guhana abantu babikoze barakidusabiye, ibintu byose twari twipfuza gusaba nk'abacikacumu bosaba leta byose biranditse muri declaration, byose barabidusabiye, bavuga leta bibakorere. Uko gusinya niko kuvuga gusabi sinya mutangure kubibakoreranye. Uko kudasinya rero twebwe turindire yuko kumenya ko ya leta bitarabikora. Icyo tuzi gusa twe ko turaharwa turabona irateba gushika ubu nta na kimwe irishura kuri ibyo. Nihashika ari ku iyo tariki tuvuge nyene tugahava tukamenya yuko atana kimwe cabaye, tuzotegezwa kugaruka kugira iyi nama yo kubandanya gukora uwo abatutsi bo nyene babikoze bakibaduga ko si twebwe vyonanira, tuzotegezwa gukora vyene ivyo nyene cane cane ubuntu zeba iyo leta itwimye ikintu Nzeyimana yari yaduhaye, nta zindi option twe tuba tugifise nuko nazo tegezwa guca dushingisha urubanza ngo tuze muri aho abandi bazishingisha, kuko uwo turafise ivyemezo niyo rapport ya CVR, declaration ya parlement, ivyemezo byose bizabiriho bikwiye. Hama leta nizotegezwa gusigura igituma byanse gukurikiza ivyasabwe n'intuze n'inama nshingamateka, urubanza rusa n'ugwiciye. Ntabwo jewe nyuzwe kuri iyo nyishu, kubera tumaze imyaka 50 turira, tuzarira kugeza ryari ko leta atani ikintu na kimwe bivugaho canke ngo yerekane yuko iri kwirakora, mu gihe abavuga yuko bakubaguwe muri 2015 haheze imyaka 10 idashika, bo ibirego byamaze gushika muri izo sentare zose zivugwa. None twebwe nyuma y'imyaka 50 dusigaje kurindira iyindi myaka ingahe? Bira dukora ikintu tugomba twe twihaye kubanza kurindira gushika ku itariki ya 20 Kigarama, umunsi inama nshingamateka yemeje ico ko muri uku kwezi kumbure barashobora kubisinya cyane babisinya. Ni nyuma yaho twe tuzohebura kuri iyo tariki, niho tuzohebura. Murakoze cyane. Murakoze. Tugaruke rero kuri padiri afata irya jambo. Jewe niba hariho amakosa ngira no kubahiriza umwanya, twari guheza saa 6, none padiri twamutwaye iminota 20, nuvuga tuza guheza saa 6:20. Turamukeneye patiri, turamuha umwanya ko hari umwanya wiwe, imyanya yanyu icyavuga turakiguma ku mwanya munini gose, ibyo kunywanisha n'ibigo. Nabahaye umwanya ungana umuntu wese amenye uko aza kukoresha. Bo padiri rero muratanguye, ijambo ni ryari? Nongeye kugushimira ko gukengurukira wakoze. Yewe abatanzi ndumurundi maze imyaka 44 ndi patiri, n'ubu ndacyari patiri.
ariko nkaba iyo myaka nta n'umwe namaze mu Burundi, nta n'umwe nakoreye mu Burundi. Maze imyaka irenga 50 ndi impunzi, ariko rero nagerageje kubana neza n'abanyamahanga, bampa impapuro, ibyo turabikenguruka. Hari ikintu nja ndaba nari nibagiye kandi murantunga, basabye nari nateguye kuvuga mu kinyamazuru, uko urumva iyo myaka yose maze hanze mvuga mu kinyamazuru, hanyuma bati gerageza tutubwire mu Kirundi nico twumva. Murantunga rero Kirundi cyanjye kimaze imyaka 50 kirashaje, ntagikoresha cyane. Nabaye no mu Rwanda imyaka irenga 16, Ikinyarwanda kija gicamwo ntimuntera amabuye. Jewe u Rwanda ndarukunda kuko ni igihugu cyafashije cyane, ndakunda cyane u Rwanda. N'Uburundi rero, Burundi bitamara, Burundi ndagukunda cyane. Iyo ndabye rero ng'umuntu yabaye hanze, hari igihe nibaza mbega abarundi barumva icari cy'ihonyabwoko. Hari igihe ubirawuti bariya abantu ntibazi icari cyo. Bavuga ngo ingumba ngo itazi kibirigata shenyo. Hari abarundi rero bagira ngo bameze nk'iyo ngumba, ntibazi ihonyabwoko ububisha bwaryo. Ikibazo rero kinzanye ni kwakira abiciwe, abacitse ku icumu, abagumye mu gihugu bagakandamizwa, kuko ntibyarekeye gusa ngo barabishe mu 1972 na 3, bagiye babacura ufundi na buhoro. Hari abangajwe, nanjye ndimwo. Hari abana batabiza bavuga ngo ariko nguriya mupatiri ngo yanse gutaha iwabo. Aha, ubu ndusha gukunda Burundi, mfise igituma. Kandi abantu abatabiziro ngo bicwa no kutabimenya. None abo bantu bari muri ako gahinda wobunga gute n'abakoze ihonyabwoko? Nico kibazo dufise mu kinyamazuru. Nari navuze ngo génocide et réconciliation, point. Quel chemin wobigerako gute? Hari inzira nyinshi kandi ziragoye. Icyambere ntangura kuraba nukumenya neza icari cyo ihonyabwoko. Si ukwicana bisanzwe. Hari igihe bica umuntu umwe ngo ngo bakoze ihonyabwoko. Si ukwicana bisanzwe, hiyongera ko ibindi biteye ubwoba cyane. Ubanza gukengera uwo muntu n'abo bantu, kuko ubashyira mu kantu k'akazu uti buriya bwoko kariya bariya abantu bari hariya muri kariya gacimbiri, cyangwa bariya bagize gutya ntitubashaka, mukabakengera, mukabacira inyeri. Noneho hakaza no kubitiranya n'igikoko. Babaye ibikoko, nta mutima w'ubuntu bakigira, ku buryo uwumubonye wese cyangwa umuciye iruhande arekuriwe kumutera icumu, ko ni igikoko. Sinjya kurandira cyane, ndibuka nk'ijambo Musenyeri Ntuyahaga Michel yavuze mu kwezi kwa gatanu, itariki 7 z'ukwa gatanu 1972, lettre officielle aux chrétiens de Bujumbura, ababwira ngo abantu batinyutse bakajya gutema abandi bantu nk'utema inkwi n'umupanga, bati abo sabantu nibikoko.
tugomba kubakurikirana ariko arigarura avuga ati si bariya bose mufata bari kubafata abantu ibujumbura byari byakaze amakamyo yigwa aseha abantu tibariya abantu mufata siko bose babikoze ariko ababikoze n'ibikoko tugomba kubakurikirana murumva rero iyo bakwise igikoko nk'uko ubu kubonye wese ashobora kugukoresha icyo ashaka ngiye ihonyabwoko hagakurikira yuko iyo ucitse ku icumu yewe cyane ukagaruka uhungutse barakuburagiza ugapfa ugenda ugapfira ku gasozi kandi ikindi gikomeye ni uko iyo ngendo ntihagarara uwabikoze abandanya kubikora kuko yaravuze uti wowe uri igikoko uri umumenja ntabiguhanagura ko uzobandanya w'umumenja niba batamukomye mu nkokora ngo ubutungane umutesha ateshwe azobandanya kubikora le génocide continue ngubwo rero uburemere bw'ihonyabwoko hakaza ikindi kibazo cya kabiri none mu mategeko y'abantu kubabarira abakoze ihonyabwoko bimeze gute hari nagiye kuraba ijambo pardon mu gifaransa uko barivuga mu ngusanyamajambo ni vocabulaire de théologie biblique mu bitabo by'Imana bivuga ngo iki hari umugabo yatangwa aravuga ati humainement et juridiquement le pardon ne se justifie plus ni ukuvuga ko ukurikije uko abantu babana n'amategeko bifashisha kugira ngo babane neza nta na hamwe bashyiraho itegeko ngo wowe mucikacumu ugomba kubabarira uwakwiciye abantu nta n'umwe abitinyuka kuko kibivuga ni ugushira isoni ni ukutamenya akababaro k'uwo muntu ugomba mbere na mbere kumuhoza ukamuba hafi ukamurema umutima akongera kuba umuntu nk'abandi bantu yamara kuba umuntu nk'abandi bantu noneho nawe akavuga ati reka ngira umutima w'impuhwe ndabisubiramo nyuma ubundi rero icyo bakora ubutungane nibwo bose bisunga nibwo bashyira imbere niyo nzira ya mbere iboneye ubutungane butabara abari bagiye guhona ni ukubatabara ose mutabare ubutungane busubiza umutima mu nda abari bahahamutse bakuye imishwaro batagitinyuka kujya aho abandi bari ubutungane butera intege abo bantu bagatsinda agashavu ntibaje mu byo kwihora aho harakomeye igituma mu bihugu byose bagiye bashyiraho ubutungane no kugira ngo umuntu ati uwo bagiriye n'abatajya kwihora simbitebaho na perezida Evariste yarabivuze cyane ati ubutungane nibwo buzana amahoro none padi murantunge kuba ndabaciye mu ijambo mwebwe muvuze ati ubutungane nibwo busubiza umutima mu nda abantu bahahamutse
none ubwo butungane iyo mvugo y'ubutungane muzanye izogendana gute n'ijya mvugo iri Burundi ikoreshwa na Kiliziya Gatolika yo kuvuga kunwanisha? Nibaza ko mfatiye ku byo muvuze ubutungane nibwo bwari bukwiye kuza mbere, mugabo bo bageze mu kunwanisha. None ibyo bintu nka mwebwe mufise imyaka experience imyaka 44, felicitation mu minsi mike, ejo umwaka uzaza ari imyaka 45, felicitation. None nka mwebwe mwo turemesha gute nka jewe ndumucika cumu? Kuko ni je nifuza ubutungane, none i Burundi nawe ariko abapadiri ariko baravuga kunwanisha. Ntufunike, nakumvise nanjye niho naringeze. Ubu narimaze kuvuga icya kabiri, ngiye icya gatatu ni nayo madini na leta n'abayobozi bayo. Leta mbere kuri leta yihaye inshingano yo gushiraho CVR muri ya mugwi ngo kumenya ukuri no kunwanisha. Murumva birimo. Noneho amadini nayo afise ubutumwa yahawe bwo kunwanisha. Paulo Mutagatifu avuga ati jewe ndahawe ubutumwa kugira ngo abantu banywane n'Imana kandi nabo hagati ubwabo banywana bakundana. Tubyakira gute iyo twavuze genocide, iyo twavuze ihonyabwoko? Leta hari ahantu yarashe ameze neza cyane. Basabye leta kwibikora, murabizi ni muri za nama z'Arusha, basabye ko haba komisiyo de la vérité, ukuri niko kuzodukiza. Kuba rero CVR yiri hirondera ukuri, murabona mu minsi mike CVR itanguye gukora ku kazi. CVR ya mbere izombabariye vraiment byarabananiye cyane, bariya ba Musenyeri Nahimana, nubwo twitiranwa Imana imwakire, byarabananiye batakuwa amazi. Ariko CVR ya Pierre Claver ndayicari, bariya Imana irabakoresha cyane kandi bakora ibikorera kurondera ukuri. Aho rero leta yafashe inzira nziza. Hari ahantu rero iyo nihagira kunywanisha, niho nagira ngo mbakebure bazobitondere, ntibahamagara abantu ngo baje mu isengero cyangwa mu giterane ngo mwivuga amazina tugenda ndakubabariye, babanze bitonde. Reka rero nje ku madini kuko niyo afise ubwo butumwa bwa mbere bwo kunwanisha abantu. Amadini n'amasengero bagomba gushira imbere ubutungane, kuko Imana yacu batwigishe muri Bibiliya. Iby'Imana y'Abarundi nabyo umuntu yobigaruka ko yitonze. Imana twemerera y'Abarundi ko ni imwe, uko Abarundi bayivuga hari uko Abarundi bayivuga nuko tuyisanga mu bitabo bitagatifu uko bayivuga. Ni Imana y'ubutungane. Je suis un Dieu de justice. Murabona ko no muri Bibiliya batanguye bicana. Kayini yica Abeli. Umugabo yitwa Lameke yari yamaze imbaga yica abantu yihora. Noneho Musa ashyiraho itegeko ati la loi d'Italion, niba bakumenya ijisho nawe uzoraba umwe umufate umumena ijisho rimwe, ntumumena abiri, cyane ntufate babiri ngo bamene ijisho. No, dent pour dent, œil pour œil. Ubwo bari bagerageza buhoro buhoro kujya mu nzira y'ubutungane.
ubutungane imana yacu ni imana y'ubutungane yagiye ibigisha none haza abahanuzi bakomeye bihanganye nk'aba Izayi abantu bakomeye ba Amosi abantu bakomeye ba Yeremiya bavuga ati niba mutagiye mu butungane n'ibyo bisabisho muvuga izo ndirimbo mu ndirimbira mfunga amatwi sinshaka kubyumva ibyo byanditse muri Bibiliya kugira ngo amahoro ashinge imizi mu gihugu nubwo butungane rero aha rero simvunika kuko umukuru w'igihugu perezida Evariste yarabivuze cyane murabizi na minisitiri w'intebe hari ahantu mperutse kumva bivuga ati hari umurongo ntarengwa ligne rouge ati niba ukandamije umupfakazi ukambura imfuvyi iyo ni ligne rouge turagufata aho rero ndashima ariko turacari kure abarundi batari bake ntibabarirwa ubutungane abarundi batari bake bangukirwa no kwica imana tugera nuko ntabaratangura kwihora baracari bake ndavye nk'abantu bakoze bona 72 iyo baja kwihora sinzi ko haba hari umuntu yitwa umututsi yosigara mu gihugu imana ishimwe noneho Eklezia Katolika rero n'amadini yemera Kristo bafise inshingano zo kuvugira abapfakazi n'imfuvyi nkaba nabaza mbakora ibiki ko je ntabibona nuko ndi kure ariko je si mbona bike cyane kuko nkuko mwabivuze twatanguye muri 2013 tuvuga tuti imfuvyi n'abapfakazi bazize ibyo mu 2022 nta muntu bavugira none amasengero y'u Burundi akora iki niba atavugiye abo bantu akora iki igihe rero Eklezia isamaye igatenguha kuri iryo nshingano birababaza cyane inzira yo gukangurira abakirisitu gusaba ikigongwe no kubabariranira bakiyunga iyo nzira ndasabye tuyitondere cyane c'est un chemin très délicat mu kinyamazuru ni inzira isaba kwitonda ntubutaze umuntu kuko ubuzima bw'umuntu ko ari amazi basesa ntibayore ariko kandi ngo inzira ya hafi yamaze abatwa batanyumva nabi ndashaka kuvuga iki ko niba ushatse ko kwiyunga bikorohereza ukabona amahoro vuba na bwangu uribeshe cyane banza uce mu kuri kugira ngo wishe yemere icyaha yakoze kandi ubwo n'urugendo rutoroshe murazi ko mu Kirundi bavuga ngo ntawirega abapatiri twazanye ibintu byo kwirega ariko namwe murazi ko bigoye cyane umuntu kugira ngo azokwirege bavuga ngo igisuma ni igifashwe ngo ntawirega umusazi niwe yirega kandi rero iyo ari ihonyabwoko murumva ko birushaho gukomera kuko uwakoze ihonyabwoko nko nabibabwiye yama yumva ko ari mukuri kw'ivyo yakoze yagomba kubikora kandi n'uwabonye umwanya yobikora ko ari ukwikiza igikoko kugera igihe bamukubitiye intare mu gahanga bataramukubita intare mu gahanga ndakurahiye nta kizohinduka izo nzira zindi ibyaye ni mu nzira ya hafi yamaze abato kugira ngo uwiciwe uwacitse ku icumu
uwangajwe agarura umutima wo kwiyunga bisaba ubutwari kuza kumwasama hejuru rero umubwira ngo ugomba kwiyunga oya no gushira isoni nibyo nabwiye muha umwanya nawe yiramire yongere kumva ko ari umuntu noneho ahasiga umureke mu burenganzira bwiwe umutima wiwe awugorore ashobore kubabarira kuko kubabarira nibyo ngiye kurangiriza ko kubabarira n'urugendo rurerure c'est un processus de guérison qui est long urugendo rurerure rutagengwa n'amategeko ngo nuko haje itegeko riniri ngo ugomba kubabarira kugira ngo utange amahoro ubundi nibyo twakwita conseil évangélique le conseil évangélique nk'ubukene kubabarira kumvira ukorohera abandi kubaho mu busugi izo ni za conseil évangélique ntawe bitegeka ubundi ntibibaho n'umuntu muri we iyo amaze kwiyakira avuga ati je ngiye kubyemera iyo ubishize mu itegeko ngo tugiye mu giterane abantu nimunze mubabarire ababagiriye nabi oya biba byakunaniye kandi les Burundais ne sont pas dupes hari umuntu yigeze kuzana akantu mwireresi akantu ka video yerekana abarundi babiri bari ko baganira ngo batubwiye ngo twiyunge atuzi yuko ati burya ati ntuzi ko wigeze kubura inka ati narayibuze ati burya nije nari nayigutwaye umwe akagenda yiyugurura abwira uwundi bageze aho bapfuye akantu k'ubusabusa ngo wambwawe ngo bya binene yakubwiye ngo birahagaze ngo ahubwo umve mu maso ngo ntaragukorera nabi no kubyitondera ibi nariko mu conseil évangélique kugera mu kirenge cya Yezu yapfuye ku musaraba ababarira abamubambye abariko bamubamba ibyo ni bya Yezu n'abantu bafise ubutwari kandi si benshi bwo kugera ikirenge mu kirenge ciwe c'est un chemin spirituel qui ne découle d'aucune contrainte ndabizi rero abarundi mu masengero y'Uburundi bamenyereye gutegeka abantu hari ayo makosa ekleziya y'Uburundi ikunda gutanga amategeko ngo udatanze imperezwa umwana ntabatizwa ngo niba warahukanye n'umugore wawe tuguciriye ivomo ntuzogaruke mu isengero ngo niba nk'umukobwa yabyaye ikinyendaro bakamutunga agatoki ukagira ngo ibyo ni ibintu n'amakosa y'Uburundi kuko ahandi simbibona ngano nabaye mu Butaliyano mu Busuwisi mu Bufaransa mu Bubiligi ntabibaho ibyo ariko rero naho mwamereye gutanga amategeko basaseredoti basenyeri y'Uburundi ndabasabye muhazirikane nta bubasha na buto mufise bwo gutegeka uwiciwe ngo naze yiyunge n'uwamwiciye ndasaba rero CVR ishinzwe kunywanisha abarundi ko yoshira imbere kwa kuri igashira imbere bwa butungane numvise banavuga ko ngo aribo bokurikirana izamanza mwahoze muvuga z'amatongo n'ibiki igakurikirana ubutungane bukubahirizwa hanyuma ikazokwirinda ibirori bihamiriza ngo kunywanisha no kwiyunga kubabarirana
kuko ibyo biva mu mutima imbere umuntu mu nziwe mu bwatsi bwiwe ahavuga ati jewe Daniyeli ndababara uriya muntu ariko nta n'umwe azoza kuntegeka kubikora kirazira murakoze padi mugabo ndafise akabazo niba hari n'abandi bafise akabazo barakabaza manje kuba ushimira ko mwubahirije umwanya muracafise iminota 5 je ikibazo nayo mfise padi nuko mfatiye kuri experience mufise imyaka 44 mukora akazi k'ubusaserdoti ngaruka nyene kuri rijya jambo rivugwa i Burundi ryo kunwanisha uwishe n'uwiciwe iyo umuntu agenda arasoma mu bitabo hirya no hino biraboneka ko abiyishe baragera igihe bakemera ikibi bakoze akarorero hano muri Canada papa mbere yuko aza bari bemeye ibyakozwe ibibi byakozwe na mbere premier ministre niwe yafashe ijambo rya nyuma avuga ati harakozwe ibibi ku autochtone muri Canada none ko mu Burundi kugeza uyu munsi ntiharaboneka umuntu yemera ko yafashije mu igandagurwa ry'abahutu 72 73 nta numwe arabyemera hanyuma inama nshingamateka ihagarariye abarundi yatowe n'inama nkenguzamateka na severe arerekanye byose irerekana ko yari genocide hanyuma inama nkenguzamateka na nshingamateka ibyo twita parlementaire nabo barabyemeza ubu rero turi imbere ikibazo cyaje kiraje turi imbere y'abakoze genocide nta numwe arabyemera tukaba turi imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka na severe bamaze kwemeza ko habaye genocide none mu gihe i Burundi tutarabona abemera bakoze ibyo woye mugabo agatoki jewe nk'umucikacumu naramaze gutahura neza ko ari leta y'72 yabikoze ikibazo ngiki canje rero none ko iyo leta itakiriho iyi leta ubu ihari irashoboye gusaba ikigongwe mu mwanya w'ijya leta itariho hanyuma nkajewe umucikacumu leta iramutse isabye ico kigongwe nzobifata nk'uko abanyiciye abatumye nangara maze imyaka 50 hanze nzobifata nk'uko aribo basabye ikigongwe ikibazo canje nico urakoze ndibuka hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 numva ariho umukuru w'inama nshingamateka yafashe ijambo aravuga amajambo akomeye cyane byarambaje ko tutahagarutse ko cyane ngo tuyatsindagiye yasubiyemo karindwi avuga ati ndasabye imbabazi ati turasabye imbabazi karindwi abisubiramo byari bikomeye cyane byamboze ku mutima ubundi leta uko bavuga leta ububasha ifise leta igomba kwemera ibyo leta yayibanjirije yakoze kubyemera no kuba kubitwara ku rutugu
ni nk'uko umubyeyi yavuga ati ibyo umwana wanjye akoze ngomba kubyemera mbitware ku rutugu ndabyihanze ngo nzobyishyura. Leta rero igenda ivuga iti leta yatubanjirije hari ibintu yakoze bibi turabyemeye asume tugiye kubikosora, ari ugusaba imbabazi tuzisabe, ari ugutanga indishyi z'akababaro tuzitange. Iyo ni leta mu budahangarwa bwayo no muko igihugu kiba gifise leta, nta gihugu kiba kitagira leta. Ubwo ibyabaye byose mu leta ya kera, leta ihari igomba kuvuga iti iyi n'amateka yacu, hari ibyakozwe nabi tugomba kubikosora. Ntitwovuga ngo nibo babikoze muzoje kubabaza, oya nibo babikosora. Leta ihari ubu uko ibereyeho abanyagihugu ni ibakosorera ibyo byose. Ariko rero ko gusaba imbabazi numva no muri Canada barabivuze neza, bavuze ngo papa ngo kuba yasabye imbabazi ntibikwiye, ngo ni byiza ariko ntibihagije. Hari ntibihere mu majambo gusa, hari ibikorwa bigomba kuza. Iyo wibye umuntu ikintu cya mbere akoze ngo musubize, niba ukibifise bimusubize, niba warabiriye genda ugerageze umusubize ibyo ushoboye gusubiza, mu rubanza bakamucira ibyo bihari. Leta nayo ntibihagije kuvuga ngo turasabye imbabazi du bout des lèvres, ni ukusubiza ba bantu agateka. Ibyo rero na Bibiliya irabigarukaho cyane, gusubiza abantu agateka. Ikindi nokongera ko nuko wa wundi nawe bamaze kumusaba ikigongwe, akumva ko bamusabye ikigongwe, nta umutegeka ngo ntuva hano utabuzita uti ndabababariye. Oya ntibibaho, nta utegeka le pardon, kubabarira, kuko le pardon c'est un acte extrêmement libre. Ukwigenga mu mutima w'umuntu ntawe ushobora kubimutegeka, niwe yigenga akavuga ati ibi ngiye kubikora kuko ndi umuntu, nanjye numva ndi umuntu ufise iteka ry'umuntu. Sinzi ko rero nabisubije neza, numva ntacyo nakongera ko. Murakoze ishuye. Donc en fait birerekanye neza ko leta leta y'u Burundi hariho abayitanguriye bavuga ati turasabye imbabazi, turasabye ikigongwe. Ubwo rero nkuko mubivuze ati imbabazi ziva mu mutima, nibaza ko ibi bisohotse muri experience mufise, hanyuma ati bareke kubarira abantu ngo tubanwanishe, ahubwo icy'ingenzi nuko ubutungane bwobanza bugakora. Iye biri mu byo ushoboye kudushikiriza. None rero padiri, kubera ko minota mwagiye muhabwa, mwebwe muracafise indwi, kuko bavuze 30 bongerwa ko iyindi minota 10. Iyo minota 10 muracayifise, donc ni indwi isigaye. Abantu barashoboye kuba bazi ibibazo, niba batabifise murahawe, muca muhabwa umwanya wo kugira icyo mwongera ko kuri ibi mwatubariye. Nibutsa abaje nyuma, padiri afise iteme ivuga kunwanisha, timbe uwishe n'uwiciwe baranwanishwa. Padiri yavuze ati ntamugereke ko byinshi, icavuyemo c'ingenzi kininiya nuko yavuze ati ubutungane. Iryo jambo yarivuze inshuro 11 muri intervention yiwe, ati cyambere n'ubutungane, ibindi bikaza nyuma. Kandi yahamagariye abashinzwe kuvuga ubutumwa bw'Imana ko atari byiza guhatikiriza
abantu cyane cyane abacikacumu ngo nimunwanishwe, atahubwo ibyo bintu biva mu mitima bitewe n'uko abo bantu bafashwe, uko abantu bafashijwe muri iyo nzira y'ubucikacumu barimo. Rero Padiri, niba hari ikindi wongera ko umwanya n'uwawe, uzi kwibuka gusigaza akanya gatoya abo bafise ibibazo bakubaze. Murakoze. Urakoze. Ndagira ngo nsabe abanyumva n'abazotwumva ko umutima w'impuhwe ni ikintu gikomeye cyane. Kugira umutima w'impuhwe cyane cyane tuzigirira abo bababaye, les victimes. Kuko hari umuntu atumvaho nuko hari les victimes hashize imyaka myinshi, ugiye kuraba ugasesengura, mana yanje, hari abantu bababaye cyane. Hari abantu bajya banganyira ugasanga byose amagorwa yose arimo yaturutse wamwiciye se akiri akana. Hari umututsi twahuye turi mu munsi mukuru, arambwira ati Padiri, ati bibuze nibyo, ati jewe hari umwana i Bujumbura mu Bwiza twakina umupira turi muri primaire, mu 72 bamutwara se baramwica. Iyo bagiye na nyina ntituhazi, sinzi ukuntu ati mvuye i Buraya kwiga hashize nk'imyaka 10 n'ingahe, ati namusanze ahantu atagira n'ikirato cyo kwambara, kandi se yari afise imodoka, yari wa mwana w'umuzungu. Uwo mugabo arambwira ubona afise amarira mu maso. Kugira umutima w'impuhwe bizodufasha kugira ngo kunywanisha abarundi dushaka bitaba mu majambo gusa, bibe no mu ngiro. Ikindi nagira ngo mbabwire nuko hari murabona Severe yakoze akazi kenshi gakomeye cyane kugera kuri iriya tariki ya 20 za Kigarama umwaka uheze, yerekana ko habaye ihonyabwoko. Hari ikintu ni byinshi byagerekanye, ariko hari ikintu nashaka ko tuzoya dutsindagira, tukigaruke ko tugishire tugicaneho amatara abantu bakibone, nuko Micombero yarahemukiye cyane abarundi, kuko yatanze inkuru y'ukubesha ngo abahutu bafashe imipanga n'amacumu ngo baza kwica abatutsi mu Rumonge, ngo aricyo kibazanye baje kumara abatutsi bose b'i Burundi. Severe yerekanye ko icyo kintu nta bahutu bigeze baterana ngo baje gutera mu Rumonge. Abateye ni Simbananiye yabazanye, yabaguze abavanye aho yarazi. Bituma rero umututsi aho yaravuga ati turapfuye turahonye, yabona umuhuto agacisha ku buhombo. Ubwo rwango, iyo nzigo n'ubu iracyariho. Abantu rero nk'abapatiri, abakora muri leta, abanyabwenge, turasabye mujye mubitangaza hose abantu babimenye ko buriya Micombero yateranije abarundi, bazoduha amahoro. Murakoze.